Shalom, mu kanya gato mukurikirane intahe zo ku munsi wa kabiri. Muhezagirwe. Shalom nanje mfashe aka karyo ngomba gushima Imana kuvyo yankoreye biciye mu kiganiro Kanguka. Hari vyinshi Imana igenda idukorera ntitwobidondagura ngo tunabiheze. Ivyinshi twabonye biciye mu kiganiro Kanguka, twabonye kugirirwa neza n'Imana. Rero intahe yanje ya mbere nari mfise umwana agafatwa n'ibintu mw'ijoro bikanga kwahema kumva ko bizibiye. Umunsi umwe biguma biba, umunsi umwe ndibuka ko mfise Kanguka bimufashe ca ndashiramo Kanguka, turasenga barashinga intahe ziravuga zirahera, hama twinjira mu mwanya wo gusenga. Twarangije gusenga umwana yakize, kuva ico gihe n'ubu haraciye amezi atari make ashika nk'amezi 3. Rero ndabishimira Imana kuko twabonye gukora kw'Imana biciye mu kiganiro Kanguka, biciye mu mukozi wayo yatoranije. Hama ikindi shima Imana, Kanguka yaranyigishije gutegura umunsi no gusenga iminsi yose. Devise ya Kanguka iramfasha gose. Civugo ca Kanguka kiramfasha, catumye niga gusenga, catumye ntova muhira ntateguye umunsi. Gutegura umunsi rero biramfasha, bigatuma niyo ngiye hagize ikinshikira numva ntiyebura nkuko nahora mbere iyo mvuye muhira ngiye mu vyo ngiyemo kurondera, nashika nk'imbere nkihebura, nkumva hagize nk'ikiba, nkumva umenga Imana ntiri kumwe nanje, nkumva umenga Imana yampevye. Ariko ubu ubwa devise ya Kanguka, kubw'inyigisho z'umukozi w'Imana, nubwo haba ikiba, kubera mba nateguye umunsi nkabisha mu biganza vyandiho, ikiba cose ntaco mba numva kimbwiye, mba nzi ko Imana iri kumwe nanje, mba numva ko vyose vyabaye Imana ibizi. Rero ndashima kubwa Kanguka, ndashima kubwa devise ya Kanguka, nkashimira umukozi w'Imana Kristo. Nukuri Imana ishishikare kumwongera imbaraga n'ubushobozi, ndetse Imana ishishikare kumugirira neza n'umuryango wiwe. Imana igire neza abapartenere bose ba Kanguka. Nukuri Kanguka iratwigisha. Imana ihezagire buri muntu wese afise ico aterera muri Kanguka, n'abaduha intahe ziratuma turema dushika ku rundi rugezo. Iyo wumvise intahe y'umuntu yagiriwe neza, hari nk'umuntu aba yarakize ingwara, nawe ugatangara ukumva kweri ko Imana ikora, ko Imana ikiza, canke Imana yagiriye neza umuntu. Imana ibahezagire. Iyo yari intahe yanje no gushima kwanje kubwa Kanguka. Shalom. Shalom umuryango wa Kanguka, nanjye nje gushima Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana isumba byose kandi Imana ishobora byose. Nje gushima gutanga ubuhamya kubera ko numvise bene data batanga ubuhamya busa nabwo, nibuka ko nanjye ibyo ntabitangiye ubuhamya. Imana rero nishimwe kubw'umukozi wayo yahamagaye. Ndashima rero Imana ndayishima ko yampaye ibitotsi. Narwaje umubyeyi, amara igihe kinini arwaye, ndagenda mbura ibitotsi, nkajya ndyama nkageza 7:00 y'ijoro, 7:00 yagera ngakanguka. Umunsi ugashira, icyumweru kigatambuka, ukwezi kugashira, umwaka ugatambuka, ariko ndashima Imana ko yampaye ibitotsi. Kudasinzira abandi basinziriye ni ibintu bikomeye, ni ibintu bibabaza, ni ibintu bitoroshye, ariko Imana yo mwijuru ishimwe yampaye ibitotsi. Nje gushima Imana kandi ishimwe rya kabiri nuko Imana yankijije agahinda. Nagiraga agahinda nkumva umutima wanjye ubyimbye, nkumva ubabaye, rimwe na rimwe umutima ukandi, agahinda kamfata umutima ukandi, akantu nkoreye akantu gato nkumva mbabaye, nkagera kure. Ariko Imana hashize amezi atarenga 3 binkijije. Shimye Imana. Nongeye gushima Imana kubw'umwana. Nari mfite umwana yasanaga amaraso mu menyo, yaba yibrosheje yaba atibrosheje, amenyo akazamo amaraso. Nafashe igihe ndamusengera, ntabwo nzi igihe yakiriye, ariko ejo bundi nibwo namubajije, hashize umunsi umwe cyangwa 2 mubajije ngo ese uracyazana amaraso mu menyo? Arambwira ngo hoya, ngo hashize ikaza. Ibyo nabyo ndabishima Imana yo mu ijuru, yarakoze nube ko nyishimiye. Nongeye gushima Imana kubw'umusatsi, kubera na stress, kubera n'icyo gihe cyose ntasinziraga, umusatsi waragiye urashira, ku mutwe haza uruhara. Nagerageje kwirwanirira, nsiga ibintu byinshi mu mutwe, ariko numeze ukongera ugacika. Ariko ndashima Imana kurwo uruhare Imana yarupfutse karitwikiriza umusatsi, ku musatsi warameze.
Imana rero yangiriye neza ndayishimye, kandi nongeye gusabira amahoro n'umugisha umukozi wayo Kristo. Imana imuhe umugisha, Imana ihe umugisha umuryango we, kandi barinde cyane. Nongeye gushima abantu bose basengera Kanguka irakora umurimo utangaje wo kuzana abantu ku mwami. Imana ihe buri wese ugira uruhare muri uwo murimo. Ihe umugisha rero Kristo, ihe umugisha ab'ingenzi bahora ku mavi bingingiriye uyu murimo. Ni umurimo ukomeye kandi Satani atishimira, ntiwashoboka hatabayeho ab'ingenzi bahora ku mavi. Imana ihe umugisha buri wese usengera uyu murimo. Imana ihe umugisha abantu bose batanga ubuhamya, kuko ubuhamya buratwubaka, akaba ari bwo butuma tuva mu bisanzwe turebesha amaso, Uwiteka tukisingira ibyo tutabona. Imana ibahe umugisha, ishimwe ryanjye ryari iryo. Shalom, Imana ibagirire neza. Shalom bantu b'Imana, nanje uyu munsi Imana iremeye ko noshinga intahe, Imana iremeye ko noyikengurukira ku cyiza cy'agatangaza yankoreye. Imana yarankijije ikintu ca mbere, kurya amakara. Umumama twabana niwe yarya amakara, hama nanje ndabona nti nanje nokumviriza ivyo bintu yamarika ararya, nkumva ukuntu bimeze. Maze kuvyumviriza bantu b'Imana, numva araryoshe, ndayabandanya ndayafungura. Aho ndayabonye ngiye kuyagura, nkatora amakara ameze neza kugira nze kuronka yongera. Ariko maze kuba mw'ubwo buzima, haragera igihe ndavuga nti aya makara azongwaza. Niho nagenzamo n'umukozi w'Imana, numva kati ibintu vyo kurya amakara ko ari mpwemu mbi. Rero nanje ico gihe niho umukozi w'Imana kandi yaciye asenga, arasengera abantu benshi abarya amakara bumva bakira. Nanje ndacakira, ndafata ndavuga nti Imana urankiza kurya amakara. Numva umumama umwe avuga ati jewe nararya amakara kugeza yaho nayatekera mw'ishakoshi nkayafungura, numva ndayashatse aho ngeze hose. Nanje ndavuga nti Imana niwe wakijije urya muntu yahora atekera amakara, yagiye mu bantu akayarya, none nanje sindashika kuri iyo ntambwe, ariko urakwiye kuyankiza. Bakundwa b'Imana, Imana nzamona irankijije, sinzokira igihe nakiriye. Nasanze narakize, ayo makara nakiyarya, nayumva naho ndayabona nk'ibintu bisanzwe, nta makara nanje nkirya. Ikindi Imana yankoreye, Imana yarankijije amaherehere mu maso. Jewe nari mfise amahere navukanye, navuze mbona mfise amahere menshi, ndisiga ibintu vyinshi, ndisiga amavuta menshi, nta kintu na kimwe nakoze. Amavuta nduzuza, ndabona nduzuza, ariko ivyo vyose ntaco vyamariye. Aho nakiriye muri Yesu, nza numva Kristo ariko asengera abantu barwaye amaherehere, nkacakira nkafata. Umunsi umwe avuga ati hari kuwa gatandatu mu masengesho, ati hariho umuntu yarwaye amaherehere kenshi kera, none ayo maherehere yiwe arakize. Imana ikirangirira neza, kirankiza, kuko naciye ngira ukwizerana uwo munsi. Ca ndavuga nti ni jewe kandi ndavyakiriye. Imana ikirangirira neza, casanga nakize meze nk'abandi, isa neza. Imana yansize amavuta, ndi umuntu ameze nk'abandi, ariko urwanje rwari rwarabaye nabi, ariko mfise urukuba rwiza. Imana yarangiriye neza, ndayishimiye cane. Nihabwe icubahiro kukugira neza. Nongeye gushinga intahe kandi jewe ahantu nakorera nta bakiriya nari mfise, nkavuga nti none Mana ko nafise abakiriya ni kubera iki? Imana iramfasha, irangirira neza. Ndasengana n'umukozi w'Imana ku munsi wa gatandatu, aravuga ati abantu bose bakira ivyo badandaza ntibakire gutabarwa. Ariko kuva ngaho nsubiye inyuma gatoyi, umukozi w'Imana Kristo yari yatubwiye ati
iyo umuntu arashaka umugisha mugabo nawe ataco yikura, jewe haransaba nk'umuntu amahera agowe canke ikindi kintu nkakimwima, nkamwima ibintu ndabifise, ariko numvise Chris iyo nyigisho yatanze yonza numva ndahindutse, ca ntangura kubona nk'umuntu ashonje agowe ari mu buzima bubi, atawubinsavye atari wansavye, hama nkaca ndamuha nk'ikintu yofura, nkamuha nk'uduhera mfise, akantu kose mfise nkakamuha, nitwararika mu mahera Imana iba yarampaye kuja gutanga icicumi, ivyo vyose ndabikora. Ubu rero Imana yarampezagiye, mfise abakiriya benshi, Imana yaramvomereye inzu, ntimwabona ukuntu hameze, Yesu yarampezagiye, nashimwe, ntabwo icubahiro kuko ari Imana kandi agira neza, amashimwe n'ayiwe, ndamukengurukiye kandi nongeye gushimira n'abapartenere bakanguka bama bashigikira umurimo kugira ushobore kubandanya, nkashimira n'umukozi w'Imana wowe yamareka igisengera gatuzi, Imana imuhezagire cane. Shalom. Amahoro y'Imana bakunzi bakanguka, ego nanje ni mwene data nagomba gushimira Imana yacu kubw'ibitangaza yankoreye. Vy'ukuri kera naho numva abantu bashinga intahe nkavuga ati none se abandi bigenda gute, nanje umunsi umwe Imana iranyibuka irankorera ibitangaza, vy'ukuri ndabibona. Niyo mpamvu nanje nagomba nshimira Imana. Jewe bene data nari ngwaye ubugwayi bw'amatwi, nari ndamaranye imyaka myinshi, vy'ukuri sinibuka n'igihe natanguye kuyagwarira, ubwanje ntavyo nibuka, ariko ico nzi coco ni imyaka myinshi. Naragwara akaziba nkaja kwikoropesha, nkaja kwa muganga bakampa imiti. Rero iyo miti bampaye kwa muganga ukwezi kumwe amezi abiri nabasubiye kuyagwara nkasubirayo, yani mba mu bwo buzima. Kanguka ndayimenye ndafata ko hari imyaka myinshi ndagwaye, mpava ndacika n'intege ndabivamwo. Nyene umwanya umwe nkayumva, uyundi mwanya sindayumve. Nyene ubugwayi bwanje bw'amatwi mvuga ati ubu nyene n'ubugwayi bwanje bwo kugumana imyaka yose, kuko ntako ntari narakoze kwivuza. Vy'ukuri mpava ndaja no mu gihugu co hanze, mu bihugu vy'Abarabu ndajayo, naho nshitseyo kuko nenda ngwaye amatwi, naho ntakomeza nkomeza kugwara, aho nkora baramvuza, nukuri bahava bararuha no kumvuza, mpava ndiyakira nyene. Hageze n'igihe ndagwaye ngumuko ntirirwa ndanababwira kuko bari bararusha kumvuza. Ego ndagumuko, nagendana umuti w'amatwi mw'ishakoshi, vy'ukuri naragumana umuti w'amatwi, none waba ari uwo gupfupfahaza ndawugumana. Umunsi umwe ijoro rimwe niho nagiye numva ijwi rimbwiye ati numvirize kanguka. Nari ngiye kuryama mpejeje akazi nka 7 z'ijoro, ndumviriza kanguka. Chris avuga ati nimufata wa mubabaro, utazafata ku mutima kuko ubugwayi bwanje nari ndamanye igihe kinini, nacizere nari mfise co gukira, ca mfata ku mutima. Duhejeje turaheza ndaryama. Ndyamye bukiye mu gitondo numva amatwi yanje yose sinumva neza, numva umengo arimwo amazi, nyene ku buryo umuntu atavuze cane na telefone kugira ndayumve nenda ushira haut-parleur. Yani bwarakeye nyene mu gitondo numva umenga amatwi yose arimwo amazi, sinumva neza. Kubera nyene ubwo bugwayi bwanje nesanzwe ndabumenyereye, umwanya umwe vyaraza uwundi mwanya bikagenda. Ndavuga ati ibi bizohera bukebuke. Ndagumuko, kumbe yari manifestation kwari ugukira kwanje, sinabimenya kuko amatwi anje ndamanye igihe kinini, nta nivyo nigeze nshira mu mutwe. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, mu nyuma rero sinamenye ingene nakize bene data. Burya nagiye kwibuka yuko nari ngwaye amatwi mpumutse ku muti mushasha nari mperuka kugura uri mw'ishakoshi. Ndavuga ati ndikora mu matwi numva sinkibabara. Ndavuga yo Mana we, kumbe narakize. Nanje ubwanje sinamenye igihe nakiriye n'ukuri. Nagiye kuvyibuka yuko ngwaye n'amatwi mpumutse ku muti, kuko umuti nawugumana mw'ishakoshi, aho nje hose narawugendana. N'ukuri ndashimira Imana cane, yarantabaye pe. Ndavuga ati reka nzoshinga intahe, maze nk'imisi numviriza uko amatwi yanje ameze. None ubu kwezi kuraciye kurenga, n'ukuri ndashimira Imana yanje. Ikindi nshimira Imana, yarankijije infection.
by'ukuri na infection nari ndemaranye hafi amezi ane, nari narafashe imiti biranka, ndafata imiti biranka. Kristo aradusenga aravuga ati hari abakenyezi 3 bakize infection, nukuri nanje ndashima ati mwami wanje nanje noba ndimwo. By'ukuri iryo joro nyene bukiye mu gitondo navyutse ndi muzima, nukuri ndashima Imana cane, habwa icubahiro. Na Kristo adusengera atatuzi, Imana iguhezagire cane, nta yanje yari. Shalom, kangu nanje gushinga naye. Jewe narakwaye stoma ariko sinagenda kwa muganga kubera nari mfise ubwoba bwo kumenya ko je noba ngwaye stoma, kumenya urugero noba ndayigwaye kubera je nabona yuko nashoboye kuyipfuza. Narayigwaye kuva muri 2020. Stoma ari ibintu mfunguye yarambabaza cyane, ikanja nkababara cyane, nkumva ububabare ndiko ndagira, nkavuga ati Mana jewe ububabare ndiko ndagira narabona ukuntu ngwaye, ndumva ntoshobora kuja kuraba kugenda kwa muganga bakambwira urugero ngwaye. Ariko ndavuga ati Mana je nshaka bari we uzonkeza kubera urabona ko jewe sinshoboye kwifuza iyi stoma, ndagenda kwa muganga kuko nari mbona abantu benshi bagwaye amastoma kungene bagenda kwa muganga bakabandikira imiti zimvye, nanje iyo miti nubwo bari kuyinyandikira nayo nari gushobora gukora. Ariko ndavuga ati je nizeye ko Imana ariyo izonkeza. Ico gihe nta kanguka nari mfise, ariko kanguka narayumva ku bantu bari bafise amatelefone, ko je nari umunyeshuri nta telefone nari mfise. Telefone nagiye gutangura kuyitunga guhera muri 2023, niho narose telefone. Ikintu ca mbere nabanje kurondera application ya Kanguka, nanje nza ndayumviriza kubera narayumva abantu bayivuga, nkumva ko by'ukuri muri Kanguka haberamo bitangaza, abantu benshi bakira bakabohoka bakaronka urubyaro, barabuze urubyaro. Nanje nkumva nyene mfise amatsiko yo kumva ibyo umuntu asengera abantu bagakira. Rero narakomeje kumviriza nkasengera muri Kanguka. Ico gihe nkironka telefone naciye ngwara igono nigambabaza, ariko ryarabaye riratimba nkaho umenga mfise ikinyanya muri igono, nkumva nyene n'umuntu yonkata sinobabara, ndarikoze ko kamenga sindiko nkora ku mubiri wanje. Ndavuga ati none kamana ibi bintu navyo nibi, ndiyumvira kuja kwa muganga. Ndavuga none muganga yomfura gute? Ariko ndavuga ati ibi bintu by'ukuri je navyo noja kwivuza nta mafaranga afise. Ndabasengera muri Kanguka, ngo mwansengera muri Kanguka. Haragera igihe igono bigenda bihera, ubu igono rimeze neza. Rero wa gatandatu weze niho nasengeye muri Kanguka. Nari maze imisi stoma numva ndiko ndababara cane rwose. Ndavuga ati Mana je nuko ndiko ndababara kubera bari barambwiye ngende kuri farumasi kugura imiti. Ngiye kuri farumasi imiti bampaye ndayinyoye, aho kukira ahubwo stoma mbabaza gusumba nuko yabiri kirambabaza. Rero stoma rimaze deshor irikirambabaza cyane, ariko ndavuga ati Mana jewe nizere igitangaza muri wewe, ndizeye ko ushobora gukiza sida, ugakiza amakanseri n'amadiyabete, ugatanga n'urubyaro ku bantu babuze urubyaro. By'ukuri iyi stoma ni benshi numvise wakijije, nanje nizokunanira. Sinzi ukuntu ibabara, sinzi ukwaye, sinzi ikibazo ifise, sindaja kwa muganga ngo bambwire ukungene merewe, ariko uko biri kose ndazi ko bitokunanira. Iyo minsi ibiri iheze ndiko ndababara, je ndasengera muri Kanguka. Ndavuga ati Mana je ububabare ndiko ndumva, nizere neza ko ari operation uri kurankorera. Iyi ni operation uri kurankorera, si ububabare bwo gupfa ariko nubwo gukira. Ndasengera muri Kanguka umunsi ari kwa gatandatu, ndasenga ndizera mu by'ukuri nta manifestation nigeze numva, ariko ndizera nanje ko nakize. By'ukuri uwo munsi kwa gatandatu yagiye kugera mu ijoro bw'ababare bwaheze, kubera nubwo naba nariko ndababara nkotse kunda narababara cyane, numva ndatumikara rwose, ariko numva ivyo bintu nikoze ko sinkivyumva, numva simbabara, numva mu nda n'amahoro, kubera naho bitari kirambabaza mu nda narumva nyine ko nishimye. Sinashaka ikintu kinyegera cyane mbere y'istoma, numva nyine mbabara cyane. Rero cyandizera ati burya rero nanje usanga narakize, ndafungura ibintu naho nafungura, kuno funguye igitoki gikomeye cyane narababara cyane, canke funguye ibintu bigumye, canke nkaga ibintu birimo piripiri narababara cyane, bigasaba ko ntahagarara ngororotse, ahubwo nguma
nunamye canke nkaryama ndyamye. Bantu b'Imana nukuri je narakize isitoma, ivyo bintu ndabifungura nta kintu na kimwe ubu nafungura, ubu sinkigira ikintu na kimwe kimbabaza muri isitoma, munda nkozeko ahantu nababara ubu ndakorako nkanafyonda nta na kimwe numva. Bantu b'Imana, abantu mwizereye muri Kanguka mutararonka ibitangaza vyayo, mwizere Imana kuri irakora kandi n'Imana itananirwa, n'Imana itazibirwa. Je nabonye kugira neza kw'Imana, ejo niho navyutse numva mbabara mu gutwi, mfise imisonga cane mu gutwi kukubafu, nkumva ndababara mu musaya, mfise imisonga mu jisho ry'ukubafu, ndababara cane, umutwe urameneka, ndumva merewe nabi cane. Ariko ndavuga ati ibi bintu jewe bije, jewe ndumva noja kwa muganga, nta n'amafaranga nafise kuja kwa muganga, ariko ndumva merewe nabi. Ca ndafata muri Kanguka ndasenga ndavuga ati Mana, wewe ntunanirwa, wowe ntuzibirwa, vyose birakumvira, nta na kimwe kikunanira, warankijije vyinshi. Bantu b'Imana, narakize, ubu amaso ndakanura neza, ubu uyo misonga yaraheze. Ejo sinafungurira muri uwo musaya, noca numva imisonga muri uko gutwi, ariko ubu narakize, meze neza. Ukuri Imana yo mw'ijuru mve ko ndayishimiye ekipe Kanguka, ndasenga umukozi w'Imana Christine Sengera Tatozi, nukuri ndashimiye cyane n'abapartenere bafasha kugira ngo igikorwa gishobore kubandanya neza. Imana yo mw'ijuru mve ko ndayishimiye, abumvise ntayanje by'ukuri bareme kandi bizere Imana, biringiye nizobamara amazi, bazoronka ibitangaza vyabo. Shalom. Shalom, hama nanje ndi munywanyi wa Kanguka. Iyo Kanguka rero nkaba ndayironse vuba, si umuntu yayimbwiye, ahubwo gusa nagumye ndayumva mu mutima, nguma mpfa ikintu ngo Kanguka, sinari nzi n'ivyo ari vyo, sinari nzi ngo bimeze gute. Ncambaza umugenzi ati ibintu ivyo wari Kanguka ubu bizi kwiki? Aca arambwira ivyo ari vyo, rero amaca arampa linki yayo, wewe yaranayifise. Hanyuma rero nanje ca ndayitoye nca ndiyumviririza intahe, numviriza ubutumwa. Kuva ndayironse naciye nguma numviriza, sinaryama ntayumvirije. Rero nkaba nafise ikibazo ca estoma, nca ndatangura kuja nsengana n'umukozi w'Imana. Mu nyuma rero haca haziramwo n'umugongo, kubera zirya nshinge za cesarienne baba baduteza anesthesi, nkumva umenga birase, nkumva umenga ntibikunda ko ndyama, ntibikunda ko nicara, nkabura ukungene no kwifata, nkumva birase umenga n'umuntu ankoreye urusyo. Rero jewe umunsi umwe nca numva birampanze gose, nca mfata telefone ndashiramwo Kanguka, nca ndyama nubamye, nkashira telefone mu mugongo, Kanguka iriko iravuga, agatsiro gaca kantwarira iyo. Kuva ico gihe sinasubiye kumva bigaruka, n'iyi saha ntibiragaruka. Rero ndashimiye Imana, iyo estoma yarakize, vyaciye bigenda bijanye uko nyene, vyagiriyeko. Imana niyihabwa icubahiro kabisa, yarakoze, vyari bimereye nabi. Ego hama nkaca nshimira n'umukozi w'Imana Chris, nukuri ndamushimiye ingene yitaho abantu, agaheba vyose, mugabo akumva kwikorera imitwaro y'abandi bantu, akadusengera ntatuzi. Nuko intahe yanje nari mfise niyo. Shalom. Shalom bantu b'Imana, ndabaramukije mwese mu wese aherereye. Ukuri ntanguje ko ndakusaba imbabazi kubera intahe yanje narayitegereje kuyitanga. Ukuri jeje nyene sinsobanukirwa, rero je nagomba nshinga intahe kuvyerekeye umwana wanje. Umwana wanje namuronse kubera Kanguka. Iyo Kanguka nahora ndayumviriza ku radio, sinabwa tunge telefone, ndayumviriza ku radio. Ndaronka umwana wanje w'umukobwa. Uwo mwana wanje namuronse mu muryango w'abadayimoni, niko nabisigura nkabivuga. Uwo mwana wanje navyaranye n'umuntu, sinamenya ko uwo muntu iwabo ari abantu bakoresha ibintu by'ibintu by'isi. Ndamuvyara, inakorera mu ntwara, mu nyaka, araja kumurera. Nukuri umwana wanje araguma ngaho. Umwana wanje yarabayeho nk'umuntu sinzi, yari umwana yisobako, guhera ari umwana muto makara kwiza imyaka 16 yisoba. Ntako ntawuvuje, vyarananiranye, ariko nkaba ndiko ndumviriza Kanguka. Ubundi umwanya shetani kanyankira, nkareka kumviza Kanguka, sindayiteho. Rero umwana wanje nakuru aza gupfa agize accident bamugonze.
kuko je papa we ntitwabanye. Ico gihe apfuye nakuru se wiwe acyasara mu mutwe, acyafatwa n'ibintu byo kugwara mu mutwe, arasara by'intezi niko bavyita. Arasara n'umuntu yapfuye yarayinze mu mutwe umenga umuntu w'umusazi, kandi kuva se wiwe n'abapfuye umwana wanje yacyafatwa. Uyu mukobwa wanje nawe bagiye gusenga, barajyana gusenga na mukuru wanje kujya sinari muhira, sinari hafi, bakadabona umwana avuduka ariruka, umwana agafatwa n'ibintu, avuze induru afata amatwi ngo singuri nakuru na papa wiwe ko aramuhamagara. Nukuri byo sinigera nishiramo ko umwana wanje ibyo bintu babigwaye, kuko ntabwo nigera nishiramo na gato. Nukuri mbaye ndashima nkashimira Imana, nkashimira na Kristo we yaduhaye Kanguka akadusengera tutamuzi. Nukuri umwana wanje yarakize ubu umwana wanje ameze neza. Nukuri ndabishima Imana. Abasenzi barasenze kandi abapasiteri barerekwa bakatubarira ibyo umwana abona. Umwana wawe yarugaraniwe mu isanduku, bakambwira ibintu byinshi. Umwana byari bitangudora mukubita hasi, bimuniga bimufata kumujugumiza nko kumwe ngo papa ariko arankubita abantu ayantu hatabona, abanyugana ntatabona ko nkutira ntatabona, umva ngiye bamutwara kuzimu. Abantu baragerageje gusenga, bavura baravura. Nukuri ndashima Imana ko umwana wanje yarakize, niyo ntahe yanje. Murakoze. Shalom. Nize ko mwubatswe, ntimwibagiye gufyonda ku gakenge kugamumenyesha igihe cyose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cyane.